bakristo mwese umuryango w'Imana nitugire Kristo yatsinze urupfu. Pasika nziza. Uyu munsi kw'isi yose kubemera Imana nk'uko Yesu yayitumenyesheje, impundu nimwe gusa, ni yuko Kristo yazutse ari muzima. Kristo wa wundi bari bishe nabi yaratsinze urupfu, yarazutse, kandi kugira ngo natwe tuze tuzuke. Iyo mpundu iraryohera abakurikiye Yezu bose, kuko nyene mwizuka ryiwe babonamwo ya Mana itigera itetereza uwayo yayizigiye. Ngako nyene nk'uko mwaronse akaryo kubikurikirana, abansi ba Yezu ntaco batari bakoze ngo bamuremere ibinyoma bashobore kumwicisha umutima udasimba. Mwaravyiyumviye, murabizirikana, baratumye ko abanyabinyoma bose bashoboka muri ico gihe, mbere n'ibinyoma baravyandika ku musaraba yabambweko kugira ngo barabe ko vyotsinda, kugira ngo barabe ko kuri yari yabigishije ko nigirwa mu menshi, ariko vyabaye ivy'ubusa. Kristo yaratsinze, n'ukuri kwiwe kwaratsinze. None rero tujijuke, ikinyoma kiguma ari ikinyoma, naho covugwa na benshi canke kikandikwa n'ukwandikwa. Imana yahavuye ibahinyuza mu gutuma umwana wayo atsinda urupfu, yerekana gutyo ko ukuri kuzokwama gutsinda ibinyoma, ineza igatsinda inabi, urukundo rugatsinda urwanko, ubuzima bugatsinda urupfu. Ngako akanyamuneza ka mbere k'impundu ya Pasika, akanyamuneza natwe ko dutuma rero twirinda ibinyoma no kurementaniriza abandi, nk'uko bikunze kuba mu gihugu no mu kibano cacu iyo hari uwo tugomba kwikiza. Ntitugafata ayo mayira kuko ntashika. Akanyamuneza ka kabiri kacu nuko iryo zuka rya Kristo ryaduciriye nyene umuhango w'izuka ryacu, igihe natwe twemeye guca mu nzira Yezu yaciyemwo. Nivyo twama tugaragaza mu kwemera kwacu, tukanabirimba tuti Kristo yarizuye mu bapfuye, yatweretse ko natwe tuzozuka. Nitunezerwe rero duhimbagwe, uwizigiye Imana ntazokwigera teterwa. Hama hariho umunsi ugira gatatu Imana ihava ikakugarukira, iyo wagumije ibanga ukirinda kugira ingere ku yindi, ukemera kubabara aho kubabaza abandi, kwikorera umusaraba aho kuwukorera abandi. Yugize mwene iyo nyifato ifatiye kuri ya Kristo, Imana ntigutetereza. Hama hariho umunsi ugira gatatu Imana ikakugarukira. Muti none vy'ukuri yarazutse? Ego cane yarazutse. Kristo ni muzima, niko kwemera remezo kwacu, kandi si binanka. Yarazutse, ni muzima. Tumwemeye natwe tuzoba bazima muri we. Naho atariho twari turi, turazi ko yazutse. Ngo ugifise se ntayoberwa umugani wa sekuru. Natwe turafise abatumwa nka Petero
babishingira intahe nk'uko mwabyumvise mu gisomwa ca mbere bakabitubwira. Niko ntibabibonye n'amaso yabo, kuko kuzuka nk'uko dukunze kubizirikana ari ikinyegezwa kitabonwa n'amaso yacu. Mugabo bariboneye ibimenyetso byerekana ko atakiri mu bapfuye, rwa ruhapfu rugaragara, impuzu bamuhamvyemwo zizinze. Bongera barumva n'ijwi ry'umumarayika rivuye ku Mana ribibutsa ijambo yari yababwiye ati, bazonyica ariko ntimugire ubwoba, ku munsi ugira gatatu nzozuka. Umumarayika w'umukama yaje kubibutsa iyo nyigisho Yezu yari yahoze ababwira, kuko kwemera kwacu kubwirizwa guhagarara ku ijambo ry'umukama, rya jambo ry'umukama ritabesha. Ariko si ibyo byonyene by'uruhafu rugaragara, b'impuzu zizinze zari zamutekeye, canke by'umumarayika gusa yavuze ko iryavuzwe ritashe. Si ibyo byonyene, iruhande y'ibyo bimenyetso Yezu wenyene ubwiwe yariyeretse abiwe, arababonekera. Abagore bari bazindutse ku ruhafu nka Mariya muhejeje kumva, abigishwa biwe nka Petero na Yohani, eka na bamwe babigishwa b'Emawusi. Abo bose yarababonekeye, arabiyereka. Kandi si iby'imbeshere, yarababonekeye aranabahindura. Ego nyene gihimbaye kuruta cerekana mbere ko abo yabonekera bataba bahuye n'umuzimu, ariko bahura n'umuzima. Nuko abo yabonekera, abo yiyereka, baca bahinduka, bakumva ubuzima bwabo bwahindutse, nk'uko tubibona muri babigishwa bose, babigishwa b'Emawusi, ba Petero, bagaheza bakaba abandi abantu b'ubutwari, abantu bubahuka gushingira intahe ubo bari bishe. N'imbere y'abakuru ntibabe bagitinya kubizira. Kandi rero birumvikana, erega kuva na kera Pasika yamye ari ukujabuka uva mu isi y'ubuja bw'ikibi, isi y'imizimagiza y'ikibi, ukaja mu gihugu c'umuco n'umwidegemvyo w'urukundo, aho usigara usenga Imana imwe y'ukuri kandi ivukanisha aho kuryanisha. Erega abari mu muzimagiza bakaba basenga ibigirwamana, ivyo nyene basenga nivyo bibaryanisha. Ikizokumenyesha yuko mudasenga Imana y'ukuri, nuko Imana mugira ngo murasenga zibaryanisha, zibatuma mucanamwo. Muba muriko murasenga Imana zitari ukuri, ni Imana mwebwe nyene muba muriko murifondafondera buhoro buhoro, umwe wese ku nyungu ziwe. Mugasanga rero kubera ko musenze za Mana mwikurira mu mutwe, atari Imana mwamenyeshejwe n'uwo yibarutse, mugasanga muriko muraryana. Pasika rero nukujabuka, uva mu kibi, mugabo ubanje kuva muri uko gusenga ibigirwamana. Buya gusenga ibigirwamana iryo soko ry'ibibi byose bishoboka, kuko Imana y'ukuri niyo itwigisha kubana mu rukundo, kunywana n'abandi, kuko itubwira yuko twese tuvukana. Ese namwe rero mu buzima bwanyu bwo kwemera mwoza muribonera Yezu yazutse, mugahura nawe buhure, mugahura nawe muri za menyetso zinyuranye z'ijambo ry'Imana, z'amasakramentu, bene umubagowe
kuko muri izo menyetso zose murabizi niho duhurira n'Imana, cyane cyane duhurira na Yezu yatsinze urupfu, kuko Yezu yatsinze urupfu nta na kimwe kimutegera kikimutuma aguma hamwe, ashobora kubonekera hose nk'izuba, kuko yaramaze kuva muri iki kibiribiri twebwe kitubuza kuba hose igihe kimwe. We asigaye aba muri izo menyetso zose, mu ijambo ry'Imana, akaba mu masakaramentu, akaba no mu bavukanyi bose, abo tubana n'abo tutabana. Yezu muzima turamusangamwo. Ese rero mwoza murahura kugira ngo namwe mwumve ko ubuzima bwanyu bwahindutse bukaba bushasha, ubuzima bw'ibiremwa bishasha. Bakristo bavukanyi, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ntiridushikana gusa ku kwemera izuka, riraduha ubutumwa bwo gushingira intahe nyene iyo zuka mu guhinduka twebwe nyene tukajabuka, kugira ngo dushobore gushingira intahe Kristo yatsinze urupfu akazuka. Ntibihagije gusa ko tubisemerera hose canke tukagenda turabivuga, dukeneye nyabona kubanza guhinduka nguko na ba Petero n'abandi bose bari bahindutse nyene. Petero mweranda yemewe mu byo yavuga, kuko bamubonye asigaye ari intwari, nguko nariko ndabibabwira, n'imbere y'abakuru b'ibihugu akaba intwari, kandi yari yahoze yuzuye ubwoba igihe Yezu yafatwa akabambwa. Petero yemewe kuko babonye ko rwarukiza rwa Yezu asigaye yemera kurushikiriza n'abapagani nka Korneliyo, mu gihe imbere y'uko ahinduka nk'abandi bayuda bose, nk'abandi bayahudi bose, yari yahoze yibwira ko urwo rukiza ari urw'abayuda gusa, abayuda bonyene. Ya Mana twigungirako, ya Mana tugomba yuko ibyiza byose yoza irabiduha twebwe, mugabo abandi ntibabironke. Petero amaze guhura n'uwazutse yaramenye yuko ibyiza by'Imana atabwirizwa kubyigungirako ngo abigenere gusa abo mu gihugu yavukamwo, mugabo ko bisigaye byugururiwe n'abapagani. Iri jambo mwumvise mu gisomwa ca mbere ni jambo yavuze akuye kwa Korneliyo, ari kwa Korneliyo mu bapagani. Rero ashingira intahe izuka kugira ngo nabo bapagani nabo baronke ku byiza by'izuka. Ego Petero yari yahindutse, nico gituma natwe Paulo mweranda mu makete yatwandikiye, haba ikete ry'abanyakolosi duhejeje kumva mu kanya, agira ati ko mwazutse kumwe na Kristo, rondera ibyiza by'ijuru, nimuhinduke mube bashasha, ntimugume muri bwa buja mwahoramwo. Mu Banyakorinti naho akagira ati ntimuhimbaze Pasika mwambije umwambiro wa kera wuzuye indambi n'inzigo, nimuyihimbaze nyabuna mu bweranda no mu kuri. Ngubwo ubutumwa Pasika yama yaduhaye, ngubwo ubutumwa Pasika uyu munsi muri uyu mwaka wa yubile y'ibihumbi 2025, ngubwo ubutumwa Pasika iduhaye ngo nimuhinduke, ntimuhimbaze Pasika mwambije umwambiro wa kera wuzuye indambi n'inzigo, nimuyihimbaze nyabuna mu bweranda no mu kuri. Bavukanye mwese, uyu munsi mukuru, uyu munsi inkuru nziza zitubwira iby'izuka zitangura zigira ziti umunsi wa mbere w'indwi abagore bagiye ku ruhafu mu gitondo ca kare,
mu kutubwira ko hari ku munsi wa mbere. Bagomba twibuke ko uwuhimbaje Pasika neza abwirizwa kubona ko atanguye ibihe bishasha, umunsi wa mbere w'indwi nshasha n'umwaka mushasha w'ubuzima bwiwe. None rero nimwakire mwese nka nkama ubwo butumwa bwiza bwo guhimbaza Pasika n'umwambiro mushasha. Umwe wese arazi ibyo yahoramwo bitahora bimuhimbara, mu rugo iwe bitatuma haba amahoro. Twese turabona mu gihugu cacu ibintu bishobora kuba bitugora, nkumbure bivuye ku rwangara rwacu, nkumbure bivuye ku bubegito bwacu. Ese kuri iyi Pasika, uyu munsi waba umunsi wa mbere wo guhinduka kugira ngo tube umwambiro, ibihinduka bihinduke kugira ngo tubane mu mahoro. Twirinde ibintu by'inzigo, ibintu by'akarenganyo. Mu byo ducamwo byose nitugumane ubutwari nka Yezu mu kurwanira ukuri, ubutungane, urukundo no gusubiza hamwe, kuko ari byo byonyene bifise intsinzi y'ukuri, kuko intsinzi yavyo atawikumira canke ngo igirire nabi. Rero haba mu kibano, haba mu mashirahamwe, haba mu migambwe n'ahandi, nitwirinde kuja mu gihari c'abantu b'indambi, abantu b'inzigo, kuko bituma abantu bama bariko bararonderera inabi abandi gusa. Ntihakagira ufata amayira y'aba bansi ba Yezu ataco batari bagize kugira ngo baremere ikinyoma Yezu kumvo zo kugomba kumwicisha ngo bamwikize. Haraho inyungu zacu zidutuma tugomba kwikiza abandi. Ibyo rero biciye kubiri na Pasika y'Umukama. Ntituba turajabuka, ntituba turabohoka. Ese Imana yodufasha buhoro buhoro tukaja turabohoka, tukajabuka. Nk'abakristu twabatijwe, akaroro kacu rero nikabe Yezu, kuko yagumije ibanga ryiwe akagumanira bose urukundo n'impuhwe. Arico gituma Imana yahavuye imuha intsinzi ku munsi ugira gatatu, mu gihe mbere abatari bake bari bamaze gutangura kwihebura, kuko nk'uko maze kubibasigurira mu Bayuda, Abayuda bemera yuko ku munsi ugira gatatu ariho umuntu ahwera bigahera biheze. Rero ko ariho urupfu ruba rwamaze gutwara umuntu rukamuherana. None kuri uwo munsi nyene aho bagira ngo urupfu rugira rumuherane, Imana yaciye ibahinyuza, acaratsinda urwo rupfu. Yarazutse ku munsi ugira gatatu, ni muzima, kugira ngo natwe tumenye ko wugumye kwibanga kagumanira urukundo bose nka Yezu. Imana yama imuha intsinzi, nk'uko nabibabwiye. Muze muriyumvira yuko mu buzima bwanyu hama hariho umunsi ugira gatatu kuwizigiye Imana, aho Imana ikugarukira abantu bari kubaragira ngo vyaheze. Nuko rero mberaheje ndabipfuriza mwese, mbereye kuri babandi batoranya amazina meza ajanye na Pasika, ba Pasikari, ba Pasikarina n'abandi nkabo. Mberaheje ndabipfuriza mwese Pasika nziza, Imana ibuzuzemwo mwese urukundo rwayo, mwitwararikane, musabikanye utw'Imana yabahaye, mukanyamuneza kabavukana. Pasika nziza, muhezagirwe mwese.